n'abagenzi bacu ariko uyu muntu yibonekeje nk'umwasi wacu navyo gushigikira ikinyoma nambesha kibitambo kugira dutambire ntivyabonetse afaye nitutsi ko ariko teye Burundi nitutsi ko ariko teye Alikiba yoba yabaye saba leta twebwe mu organisation nkaya avuze aba ari prepare kugira tuzoturamenya igiteba twitabe igitera muto batwitavye yuko kiba gishingiye ushingiro nyabaki saba leta rero tukurikirana ibyo bintu kuko dimire n'amahera menshi kugira urunzi utanga dimire seka yuko bakuze mu isi kuririmba ukamukunda n'umutima wawe wose ukaza kuraba ndabamu turatasha imvura yaguye yagiziki tuko tukamufata n'iko twabonye none wewe nk'umukunzi w'umuziki ndundi ikosa ubona ryo bajyabaye kurinde kwateguye igiteramo cyangwa ryo bajyabaye kuri Alikiba ikosa ryawe kuri Alikiba nyabaro iwacu ko batite gusubira cyane tuzogaruka twebwe tubabaza Alikiba kuko Alikiba nawe twari tuzi rero bamwe batari bamuzi baruga mbere ngo baje kumuraba ngaha ariko abarundi nako bigeze bitegura neza batubwire ukungene vyogenda niki kintu babwira Alikiba na makosa au Alikiba hajakuja kuperform je makosa kwa Alikiba makosa kwa iko na iko na kosa masafa na masafa Alikiba kutokea haijawahi kutokea hata nikisema laki tunimpa lakini